ndumutsukuru wishwe 2002 yitwa gushigikira mfise umubabaro ntangere kubera ko urupfu rwa soko rwari rwatumye mama apfa. Nkagira n'umubabaro ntangere kuko ngene nyokuru wanje inyuma y'urupfu rw'umugabo wiwe yari yarafashe ba mama arabahungisha muri Kongo kubera babita abana b'abamete, baca barafata ibintu vyiwe vyose guhera ku mamodoka, amazu, amatongo, ibido vyinshi, amararo y'inka barabitwara, n'ababitwaye barahari. Mugabo agahinda afise nuko mama niwe yakurikirana ivyo bintu vya pawiwe, baca bamwica babimuhora, bamwishe mu 2008 n'abamwishe barahari. Je nari nkiri ku ntebe y'ishuri, ikintu nakoze nafashe mu mugongo nyokuru wanje, turiruka za Septembe, turiruka ntaho tutageze. Nyokuru wanje yaraje kubarondera, yitwa Nikwigize Firde. Nubu aracyahangayika kubera ibisigi by'umugabo wiwe, bamwisha akiri muto. Nyuma twasumira gushigikira umunsi yaja kumuraba ngo bamuzaniye ikete ngo yitabe, hanyuma baca bamufunga mu mpimba. Numvise muvugamo ibya ntungumburane, c'est l'histoire. Nyokuru wagiye kuraba gushigikira mu mpimba, yasanze baramweretse aho ntungumburane Jerome ari. Bari bavuga ko hagomba hicwe bantungumburane, nivyo nyokuru anyagira. Mugabo baza bumva umwana w'umwami ngo aragandaguwe n'ababushiha, baca bagiramo. C'est l'histoire. Barambwiye ko isokuru babataye mu buterere. Ikintu kimbabaza nuko nyokuru yama ku nzira imisi yose akurikirana ibisigi by'umugabo wiwe. Hariho abatwaye amararo y'inka, hariho abo bita urabumva ba donation bihute, bose barimo mu bagiriza urupfu rwa sokuru kubera barakorana. Hariho benshi, amazina menshi ntibuka, mugabo amararo y'inka yose yashorewe n'abantu. Hariho umugabo yatwaye Cibitoke, afise umukobwa wiwe yarabaye umushingamateka yitwa yatowe mu ntara ya Cibitoke. Mfite byinshi mu mutwe. Ida se wiwe sinibuka izina ryiwe, ni famiye ndi ku Mazambo, si umukobwa we yitwa ndi ku Mazambo Ida, yarabaye umushingamateka. Ibindi ko ndavuga nawe yo bisubiramo. Sokuru wanje niwe muntu wa mbere yaguze imodoka mu ntara ya Cibitoke. Hariho umuhungu wo Mututsi ngo atarayisobamo ngo nta muntu yogura imodoka. Haheze imisi mikeya yarafise imodoka zibiri ndazumva n'amaplake mama yarayazi, hariho Veo na Range Rover. Izo zose zatwaye abantu, amaplake nyokuru arayafise. Ikintu saba nyakubahwa, muriko mutegura iki kugira ngo muvure ibisebe? Kuko abafise ibisebe ni benshi, naje ndiko ndagira ibisebe n'umuzukuru.
uretse ko na papa wanje bamwishe 97 aho ngo ni komanda w'aba FDD hanyuma nkaca sigara na mama ariwe yarandeze yaraturetse nawe akicwa azira ibisigi vya sokuru vya papa wiwe. Muriko mutegura iki kugira ngo mutuvure ibikomere dufise? Muriko mutegura iki kugira ngo abo basigwa 72 babeho mu mahoro n'umutekano mubahoza amarira nka leta y'u Burundi? Je ndagiriwe ibako ryo kubashikira ko nyokuru wanje Stamvre no mwegera yababwira byinshi kuri histoire y'u Burundi, nukuri byinshi arabizi. Ndamwita mu biblioteki yitwa, sinzi ko mwamubonye, mwashoboye kumubona, yaramaze igihe aza kubaraba barondera, yitwa Nikwigize Firde, kandi mu muryango w'iwabo bafakaye ari benshi, mu nzi iwabo bafakaye 72 ari batatu. Hariho na bantu, Philippe yari umu engineer nawe nyene yarapfuye, yari umugabo wa mwene wabo. Hariho benshi bangaye bagiye hanze batifuza no kugaruka mu Burundi. Mutegura iki kugira ngo bahumure bashobore kugaruka mu gihugu cyabo, babone ko ari cyabo? Ibintu byabaye mu muryango byaratumye abantu benshi bangara, ku buryo ubabwiye kuza mu Burundi bavuga ati oya, mu Burundi haracyari intambara, baba batugira nk'abandi. Kubera ibyabaye ari byinshi, hariho na muvyara wa papa Honorable Ntamutumba Bibiana, wese yarapfuye mu rugo rwiwe. Mu rugo iwe hariho fosse commune irimo abantu barenga 73 babishira 93. Ibyo byose mubivuga kwiki ko niyo fosse commune ndayizi ko mutayigezeko? Mumbabarire ngeze ngaha, murakoze. Hariho fosse commune iri mu ntara y'Ibitoki, commune Mugina, ariyo na papa wanje arimo. Yoyo mwarayigeze? Murakoze. Bigirimana Noella, abandi mu mpamvu muri association familiale. Eko mwagize neza kudutuma ko mukatwigisha bino bintu. Mwatweretse amafilme kuva mu 61 gushika mu 72, ariko sinzi aho bigaruke. Mu 93 naho nyene harabaye ubwicanyi kuduka, ariko ivyantu mwabitubwiye bababuze abavyeyi kijya gihe batazi irengero ryabo, batazi batati waki ngajewe vuka mu Kamenge gachepa umusi wa mbere barati batama
muri saa 10 barica bantu bukeye barabaryamika mu barora turahunga tugarutse turagaruka n'abavyeyi bose bongera kuhatera kandi barica abantu benshi papa wanje agenda twahungiye mu gishinga amanaraza aratubwira ati mwamuringa papa wari wamwishe genda murabe mu nzu ko hari ibintu bisigaye atari kibiziga nabyo babona urumva ntituzi iyo bagiye rero akabazo mvise naka none bizogenda gute tuzomenya gute ko abaca aho bahambye nicyo kibazo nari mfise mwebwe muri ngaha ibyo mutweretse arabarize araba abo byananiye gusohora amajambo tugatubire ko bajya zose mu nkabari mu isanamu muri reresi iyo tumara n'isaha bari iminota 40 tumaranye amasaha 2 bari isaha kandi aragize isaha aragaruka ati nashaka kubandanya ndababwira ivyo nibuka. Aha rero uwarize wese amenye ko atakoze ikibi birafise icyo bifasha kuruhura. Imashisi twicayeho mu 2020 mu Giheta abapfakazi n'abatama bakuze baje kuduha ivyo babonye bibuka batubajije bati mbega mwebwe muri abarundi tujatubabwira tuti ntimwumvise aho tuvuga ikirundi ati none muri abarundi yego turabarundi kubera iki kubera ko uwo munsi cabaye igitangaro ko baronka kuva imyaka yaciye 50 umwanya wo kuvuga bike mu byo baciyemo. Mu by'ukuri ibintu ukoze ni étape obligatoire tutarize tudahaye umwanya wo kurira abapfakazi imfuvyi n'aba bana babo uwo mwanya utabonetse hariho gerison itazobirashoboka. Aha ntitwagera ku bikorwa inzego zikatwumva hazobiyiga ryo kugandara canke rirenge hazoba iminsi y'ukurira umwe wese arire asohora ibigugagumba vyiwe.